mwese muriko murakurikirana ibiganiro vya radio televiziyo Burundi Bwiza RTBB mu mpfunyapfunya. Mu kiganiro c'uno musi tuja kuyaga ku bidukikije. Mbega ibidukikije ni iki? Bidufitiye akamaro akahe? Mbega n'uruhara rwa buri muntu wese mu gukingira ibidukikije? Kaze mu kiganiro c'uno musi mukaba muri kumwe na jewe Esperance Ntirandekura mu ntara ya Bubanza. Ibidukikije nivyo vyose ubona bitatse ubwiza bw'igihugu cacu nk'amashamba, ibikoko, ibiyaga n'ibindi. Iyo amashamba n'ibiyagize bibungabunzwe neza bituma ihindagurika ry'ibihe ritabangamira ikiremwa muntu kuko bitanga imvura ku gihe kandi ku rugero rwiza. Biratuma kandi ikirere kiganzwa n'akayaga keza, gutyo bigatuma ibihimba vyacu vy'ihemero vyakira umwuka mwiza oxygene, utuma ibihimba vy'ihemero vy'umuntu bikorana neza. Kandi iyo amashamba akingiwe neza bituma ibikoko biyabamwo bigira ubuzima bwiza, ivyo navyo bigafata iya mbere mu gukwega ingenzi mu gihugu. Nayo ibiyaga nta mbavu yaho bishobora kuduha amazi meza canke indagara, imikeke n'ibindi, bishobora kutubera kandi inzira nziza y'imigenderanire n'ayandi makungu, gutyo bikoroha kwinjiza ibidandaza. Ntitwirengagize kandi ko ibiyaga navyo bitubikiye ibiremwa bikwega ingenzi nk'imvubu, ingona n'ibindi binyabuzima biba mu mazi. Umuntu wese rero akaba ahamagariwe gufata iya mbere mu gukingira ibidukikije kuko ari inyungu y'igihugu muri rusange. Turabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, naho ubutaha.